tugerageze turabe yuko yokira sawa. Ubuzima hari ukuduga no kumanuka, ukuronka cyangwa ukubura, uko bimeze rwose godara gukunda no kumushimira. Ukuduga no kumanuka, ukuronka cyangwa ukubura, uko bimeze rwose godara gukunda no kumushimira. Ubuzima hari ukuduga no kumanuka, ukuronka cyangwa ukubura, uko bimeze rwose godara gukunda no kumushimira. Ukuduga no kumanuka, ukuronka cyangwa ukubura, uko bimeze rwose godara gukunda no kumushimira. Ubuzima hari ukuduga no kumanuka, ukuronka cyangwa ukubura, uko bimeze rwose godara gukunda no kumushimira. Mama, ikupenzi mwa ndetu kanacho twanze. Imigwi yacu yo muri Afrika barasiga imivamo. Ahubwo nanje biramba batako ni imigwi yacu muri Afrika y'imitsindwa. Ahubwo ariko nagana kubirema. Urabona nk'ubu umwe wese ashikanga higira ku kazi kiwe. Kandi jire akuze kuba yironda hawe nyene. Biraboneka ko arahagirira nta kazi wo muha bigatuma atazarirwa ngaha. Ahubwo Tresor mbona yuko je twoza turajana hariya ku kazi. Twoza turajana ku kazi afasha gukora haji wanje. Canke nkakura wa mukozi hariya ari akaba rero agenda gukora haji. Ubona no giko ubona ngire ko. Oya mama, ahubwo ujya mukozi naze haji wawe. Hamajire acaje haji harujya mukozi. Ndabona ngo niho yo kumva nyene yorohewe yisanzwe. Ejo utochimutwara hali ya uriya mukozi yakorera. Umwere kimene yokora amajuja mukozi kumvora mvuga ndamwihana ndamubare kushatangura nakora hali akazi wanje. Ego kwe ndazi ko bigihererwa jira. Zijya mixere zijya ziri ku iraki 360 urazibona zose nico kimwe. oya iyi iri ku iraki 470 iyo nakubwiye iraki 360 ni ni ijana 35 byaza kugizimva byoroshye gufata aji 435 hama zijya radio nazo jire iraki 350 washatse iyi canke iyi Nashatse iyi ariko amahera cadazana mu kanya. Oh nta kibazo umva ariko uhasanga uyu muhongo ko je mu bagende gukontorora amashini aho hepfo. Sana wangu numva byaravuye biryoha amagara y'Tresor ndamusetse. Tresor Naona ibintu sibi na Mariam ga Ni vyiza kabisa.
icyatumye n'abatumako kwari kubabaza mbe ikibazo ca jire gushika niyo munota mwebwe ntaco kibatwaye. Urasubiye kugarukana izina rya Jules imbere yanje wewe mbewe wa muhungu kutumva wewe. Narakubujije iyo twicaranye jewe nawe kizire yuko uzohora uvugijira mu ijambo ushiramwo izina rya Jules kuko iyo uriko urarivuga cyane umva ndiko ndashishwa kandi sinzosubira no kuza ngaho iwanyu. Ahubwo Maria urazi inama twaherukamo yuko twayivuyemo kubera ibinyene Jules n'ubu tugara tutaguseze tukagenda. Terezo ahubwo tubwira ibintu waduhamagariye ureke kukumutubwira ibintu byagiye. Ndabatera inkuru gabasha burya nta muntu antera ishishe nta zina kw'isi rintera ishishe nk'izina rya Jules. Ndamwanka Jules nkashimika n'undi munsi uzi kuba umpamagaye ngaho iwanyu kizire kuzohora unzanira amazina y'ishishe mu mutwi wanje ba Jules c'est quoi? Oya ivyo tubireke ariko hari surprise nabateguriye ndazi biraza kubatangaza. Bidutangaze? Yego Natwe nico dukere ico gitangaza kugira ngo tukibone. Ahubwo icyo gitangaza Terezo ndagikeneye gose ukimbwira cyangwa ukinyereye jewe n'amashuri y'uwanje maze iminsi uduheye reka tubereke Jire ukuduga
Iko sawa. Majani. Hapo sawa. Kale kuna kanjia pale. Hapa hamna gari, kina Kalunga kwa panda gari. Mtazame kwa farine unawapokea wote kwa kuwauliza mifuko yao basi. Watumishi wote. Mimi nitakuwa niko kule. Huyu ndo mgaranga tunazungumzana. Kuja kunita kule. Akiniita sana nakuja hapa. Ndio nashangaa kwanza nimesikia habari za nani. Nataka kusikia vitu vingi kutoka kwangu. Utaelewa tu kama niko mwizi nimeiba chenye kipo. Mimi ndalalamika naomba msamaha nini utaambia haiwezekani. Wewe utamwambia huyu au ugeni mzalia kasashiki wewe ndio akasashia atakuja sana. Kisuma. Stop. Wasogeze kabisa. Kwa viatu nikimbie rudi vitukio kwa woga mwingi sana. Kisuma! Ikisuma ni mbona wale mtafone yangu Kisuma. Stop.